Amahoro mwese muriko murakurikira kino kiganiro aho tugira turabire hamwe ibijanye n'intambwe Uburundi bugezeko mu kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 isi yose n'Uburundi burimwo barahimbaza isekeza ry'imisi 16 yahariwe kugwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Aha rero tukibaza tuti mbega iryo sekeza kuva ritangura icahindutse n'igiki, twavuye he, tugeze he, tuko tujahe. Inzitizi zijanye n'imico y'ikirundi no kwemera kw'abantu zozohinduka gute. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugira duce ijya nino hamwe n'abatumire batandukanye turi kumwe hano muri studio. Consolate Habimana muri icegera c'urongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu ndabaramukije nongera ndabahikaze. Amahoro cyane. Ego undi turi kumwe ni mupfasoni Therese Ntijinama akaba ari umunyamabanga mukuru wo mu runani rw'amashirahamwe ahurikiyemwo abakenyezi Kafob. Therese namwe ndabaramukije ndabahanikaze. Nandi ndabaramukize kandi mwakoze. Ego uwundi mutumire turi kumwe ni Joseph Mujiji akaba ari umuhinga mu bijanye n'iterambere ridakumira hamwe n'ubugabo nyabwo. Turabaramukije tubahikaze Mujiji. Turamukije. Ego tutarinze guteba twinjire mu idonido rya kino kiyago mbere akabazo ka mbere ndagatumbereze muri Kafob mbega kuba ariko baradukurikira turiko turavuga ibijanye amabi kandi dukunze kuyavuga muri rusangi atandukanye gute kugira abantu bayumve bayamenye. Amabi afatiye ku gitsina nk'uko kenshi bakunda kuyita ari ubwoko bune. Hariho amabi ntuntuzamutima, hakaba amabi afatiye ku butunzi n'imibano, hakaba kandi amabi yafatiye ku gitsina bimwe akunda gufata bamwe barafata agace gatoyi ku kuvuga nguvu. Hanyuma n'amabi sinzikaza mubiri de violence physique ari ubwoko bune rero. Nayo rero yadukoranije no munsi. Ego murayo ane mbega ayakunze kugaruka cyane nayahe canke ari ku rugero rumwe. Yakunda kuboneka cyane ni nk'aya mabi afatiye ku butunzi n'imibano. Hanyuma amabi afitiye ku gitsina n'amabi sinzikaza mubiri. Ego hanyuma kenshi aya mabi ntuntuzamutima araba muga kenshi nti nyene yo ntakunda kuyashira imbere canke abantu ngo bace bayabona ubwo nyene. Ego mbega mu mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu hoho ibijanye n'aya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme aza ku rugero ugwahe muravye muri rusangi ku bijanye n'amabi aho nyanga agateka kazina muntu. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo mu bijanye n'amabi afatiye ku bitsina mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu. Hitwoshobora kuvuga ngo turafise igitigiri mu buryo bwa pourcentage twobishirako mugabo turabona igwirirana canke igabanuka bivanye n'ibitigiri turonka by'abantu bitura umugwi. Ikigaragara nuko ayo mabi arakogwa mu buryo buriho kandi bugaragara. Ariko nkuko twumvise ko agaragara mu buryo bune, igice kinini dukunda kuronka nico abaza bitura umugwi bavuga ko bakorewe amabi afatiye ku bitsina. Ico ni ikintu muri iyi minsi gisa nk'ikintu mengo kiriko kiragenda ku murindi mugabo umugwi w'igihugu ntucuguma gutyo. Iyo habonetse ibimenyetso mwene ivyo uca utunganya uburyo bw'ingene ushobora gutanga intererano yawo mu buryo bwo gusubiza hasi uwo murindi biriko biragendako. None mwihweje ngira ivyegeranyo muronka canke muravye ngira n'ababitura mubona ibitigiri vyo bakorerwa ayo mabi biraduga biramanuka iyo ngeso mubona iri ku rugero ugwaye. Uravye uko biriko biragenda ni ibintu bitanguye kuboneka nk'ibikomeye cyane mu mfatiye kuri iyi myaka 2 kuko niho vyatanguye kuboneka nk'ibishobora kugaragara nk'ibitangaje.
niho biboneka ko ibitigiri bisa nk'ibigenda biragwirirana mugabo umugwi w'igihugu ntucyo uhagarariraho iyo bigaragaye ko bimeze gutyo umugwi w'igihugu urarondera igikorwa wokora ukegera kuko akenshi hari igihe usanga bifatiye kumbure kubwo kutamenya naho amategeko atubwira ko atanu umwe arekuriwe kutayamenya hari igihe usanga bifatiye kumbure kubwo kutamenya cyangwa ugasanga binafatiye kumbure kubihe umwe wese abarimo si uburyo bwo kubisigura ariko iyo tubonye nk'aho bigaragaye mu karere runaka icyo dukora nk'umugwi w'igihugu duca tugerageza kwegera aho hantu kugira ngo turabe icyo dushobora gufasha kugira ngo ivyo bitigiri bimere nk'ivyururutse mutima ubonye mu kanabaganiriza gutima ubonye mu karere runaka ayo mabi yibonekeje aho nyene mbega ni hehe ni mu burero bwahe ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme agwiriyemo ni mu bisagara ni ruguru ni hehe mubona ari bigwiriye cyane ubiravye muri rusangi wanashaka kumbure ngira ngo mu gisagara nuko mu bisagara nuko kumbure umuntu yoshobora kwifashisha ikintu cyo kuvuga ati hagwiriye abantu benshi habwenge kumbure canke banumva n'amaradiyo bakaraba televiziyo bakumva bivugwa bakaja mu mashira hamwe bakaronka amabakwe yo kubibarirwa ariko igice kinini turonka anica abantu bo mu misozi yego turabibandanya ko ndabona ko mujija se ica bivuga ko dena ko ndabaza aho bigwiriye cyane kandi mwebwe murashika no ku rubuga murakora n'ivyigwa bitandukanye byifashe gute icyo wacabaye kera cyakozwe na shiramwe uniform cerekana ko makamba na muyinga ari za mbere ho zari byari byerekana cyane ho bari gituma gituma cy'umwihariko ni gitoyi cyane makamba yegereye ku mupaka hanyuma ufatiye ku kiyaga ibintu byegereye ku kiyaga ibintu barovyi harimo mu byitwazo hanyuma no muri muyinga hariho abantu benshi bariyo ahantu hari abantu benshi ivyo bintu birakenera kuba ari byinshi biraboneka cyane iyo abantu ari benshi hanyuma nuko baregere ku mupaka bari ku mupaka w'u Rwanda mpaka wa Tanzania tuvuga ko hariho ibintu byinshi bituma abantu bashobora gukora ibyo bintu mugabo nigwirana ry'abantu hajya imbere mu gihugu hagati hari abantu benshi muyinga bahari hari abantu benshi cyane kandi intara nini ya cyane hari uvuye mu yinka kaje giteranye uramara ibibazo 60 uje hepfo mu mwakiro ni 60 ubona ahantu hari niya cyane ahantu hagutse hari abantu bafise kandi bafise imico iva mu bihugu byinshi cyane uvuga ko izo ntara zibiza mutirero kubwanya ahantu hagwiriranya abantu birashoboka yuko ayo mabi akogwa ku bwinshi ego ku bwinshi cyane nkuko bagenzaje ko babivuga amabi ni menshi uno munsi nka jewe ndemaze mu myaka myinshi je mvuga nti ni bisanzwe kwa yuko bisanzwe urasigura ndabija kubizwa ibisanzwe kwa yuko ayo mabi uno munsi mumva ko tubibona nizo ngaruka nziza z'ibikorwa byakoze kuva mu bibiri nizo ngaruka abantu bavuye bashobora kubivuga abantu bavuye mu myeshimakuru bashobora kubivuga neza abanyeshimakuru babivuga nabi cyane kera babivuga nabi nk'uko sinori subiramo ngaha babivuga nabi ntazi kubivuga neza hanyuma rero abantu bamaze abantu barubahuwe n'ibikorwa byeko birakorwa ibyo bihe bagira bakabivuga cyane abantu baronse akaryo kuko ushobora gukira ku mutima akabivuga haraboneka ibigo bibaha imfashanyo ibigo bibakira haraboneka mu bisata vya leta aho bagira ibigo bibakira ikigo humura bibafasha ikigo humura kigitega nakabonosha kubaha ikigo serukana cy'amashira hamwe n'ibindi bigo nturengaho ibi byose byagiye biboneka kubera ibi bikorwa vyagiye bivugwa kandi bibaho muri zindwi zibiri byo baye vyiza bibandanije ntitwasha ku rugero rwiza kuko ibyo bimenyekana ntibirafatira ku ititso y'igihugu tumenya ivy'abantu bafashwe ngo turamenya iba mu ngo niho hari ikibazo rero
utara mabi ataja yego habona ataja habona mu ngo niho ubu dukeneye gushika ubu tugashika naho turondera ingene turandura umuzi wayo uyu muzi ufatiye ku mico n'imigenzo bitwaza abantu kugira ngo bihe uburenganzira butari ubwabo dukeneye ko ubu twishika twayikura ni ikirone gituma ataja habona ayo mabi muvuga yo mu ngo niho nakubwiye ko vyugariye ko ari ibintu byerekeye imico n'imigenzo abantu baca binyegeza mu byo bemera bagaca binyegeza mu mico kugira ngo bagume bashira hejuru abagabo kuko ugiye kuraba mu isasangura neza imvano y'ayo mabi si ho gufata ku nguvu sinzoga banyoye kuko kari mu nda y'umugabo gaserugwa akari mu nda y'umugabo gaserugwa akari mu nda mu bindi bako biri muri bo mu ndero baronse mu mico n'imigenzo yubatse babamwo irabashira hejuru abagabo bakumva bo fata umugore aho bashitse hose umukobwa aho bashitse hose bakamwita wabo bakamwiha umva ico kibazo ho gikomereye naho nyene ubu rero ko iruhande ahantu ko navuze ibigo hari polisi n'amategeko amategeko kandi ntitegeko mpanavyaha umufasi uniteza aje kudufasha mpanavyaha zasubye mu kabiri mu 2009 no 2017 ahazoboneka n'itegeko mu 2016 ivyo vyose vyashobotse kubera ibi bikorwa byagiye biraba uko umwaka utashe abantu bagerageza kubisigurira abantu nanone abajejwe gufata ingingo zose bakavyumva aha rero nivuga ko aho umuntu abiravye urugero tugeze ku myaka 21 ni runini ya cyane ego muri kafobe twurumvise yuko hariho abatubahuka kubivuga mbega namwebwe niko mubibona ko mwegereye cyane abakenyezi nubu ntibubahuka kuvuga amabi bakorerwa mu ngo zabo cyo mu kibano mu runani kafobe twe dusanzwe dufise ibigo bitari bike byakira abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina novuga ko tuyafise muri Muramvya na Mbuye tukagira muri Kayokwe muri Ndava muri Bururi na Mugamba hanyuma turafise n'ikindi kigo kiri mu ikambi y'impunzi y'Igasogwe Muyinga hama tumaze kubona ko amabi aguma gwirirana no ngaha mu gisagara hakaza n'abantu benshi baza kutwitura tukabona turabuzi natuko tubafasha ubu duherutse kugura ikigo ngaha iBujumbura anye kuri siege ya Kafobe twebwe rero ntitwovuga nkuko umushinga nahe muri ariko aravuga ngo ntibakibivuga urabona ubu uye batanguye kumenyera amategeko bari abasiguriye rya tegeko rihana amabi afatiye ku gitsina hanyuma ivyo bigo birabakira hariho aba psychologue basanzwe bari hariya bakabatangura bwa mbere ko baravyigiye bakamenya imyifato bagira imbere yabo bantu bakoreye amabi hanyuma abakenewe kuja kwa muganga bakaja bajana kwa muganga ababona ko bakeneye umucamanza hari ishira hamwe ry'abakenyezi bizi by'amategeko baca baronsa umushingwa manza abakeneye kuja kwa muganga tukabakurikirana n'amafacture yayo tukayariha iki ingora nibaho gusa nuko hari abadaca muri ivyo bigo aho dusanzwe dukorera ugaca usanga bagiye muri ajya amavuriro mato mato mugabo bagaca bagomba kugaruka muri ivyo bigo bya Kafobe ngo namwe twongere tubafashe kubera ari amasezerano dufitaniye nayo n'ivyo bitaro bito bito tugaca dubura aho duca kugira tubafashe amabi nivyo harayo usanga kubera indero imbere n'abakenyezi n'abigeme baronse yo kutavuga vyose kutavugira hejuru ibyo cane ibyo bifatiye ku gitsina benshi barabinyegeza hariho n'abavyeyi imbere bafasha kugira babinyegeze ahubwo kandundura kibi kandi umuntu yogira ati nikigarukire ngaho ugaca usanga nk'uwo mwana yahohotewe bariko bamushingira kuri wa mugizi wa nabi muce mwiyumvira ubwo buzima bwiwe hariho mu mashuri abantu bagobizo dagiye ugaca usanga barabifukereye umwana ahubwo ni wasigaye aturatura bakamwirukana bafatiye ku bindi bintu aho guhana wa murezi yakoze ibibi ibyo rero nibaza yuko kuko mwayivuze uti ni igikorwa cyo kwamizako dukoreye hamwe hanyuma tugafashwa nkuko mujije nawe urabona ko yamaze
gutera intambwe ashobora gushigikira abakenyezi nibaza yuko na leta turabizi turakorana n'umushikiranganje bujejwe bw'imibano no gushigikirana leta nabijya bigo byose yashizeho tukaraba n'ahandi hose bituba biraboneka aho kumwe wese ashaka gukorera hirya no hino tukaraba ukuntu haba umuntu agira ati twoshika ku ihangiro riboneka tugiriye hamwe twese twavuga ati wewe ko wamaze gufata aka karere abatara aha ntibarahakorere abandi bafata kandi karere hanyuma rero mu kibano twebwe ico mvuga benshi baramaze guhindura inyifato kandi benshi ubu baragenda kwitwara n'uwatinye baramuherekeza najya amashira hamwe yandi akamuherekeza bakagenda muri ibyo bigo bakagenda kwa OPG bakagenda mu bucamanza bakavuga ati nukuri ivyo ntivyoreka bidahana je mbona ko hari intambwe nkuko mujije yabivuze mugabe ibintu bishingiye ku butunzi bwo mu rugo mukama wanje biragoye nukuri biragoye umukenyezi murazi ko no bitigiri batanga umukenyezi ni warima mugahageze gusoroma arasoroma mugabo kugurisha ntikenura ahubwo wa mugabo ni wacaga gushora aho ntabaramufashije kurima ntabaramufashije kubagara ntabaramufashije mugabo amaze kubona ko buhiye ashavuga atewe ntacugaba ntaco wazanye muti nayo namabi rero mabi cyane urumva hajya rero udamerewe neza mu rugo hari nabenshi bacakura n'abana mu ishuri niho tajya abakobwa ngo baze gufasha ba mama wabo mugabo wimbuye urashobora kuriha n'umukozi akaza gusahiriza ibikorwa hanyuma waba ukeneye aka ukakikorako je nibaza yuko amabara cahari mugako n'amategeko ariho ni meza mugabo uyasomye hari naha asanga hushanye ego aho nyene buvuze nyene amategeko ariho itegeko mpana vyaha rirahari ni itegeko giharije rya ryo mwaka wa 2016 naryo rirahari ariko amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme akaguma avugwa akaguma hari agahaze nakaye agahaze urabona mpere kuri itegeko c'igitabo cy'mpana vyaha turavye nko bijya byo kurenga ibigo baravuga yuko umuntu kugira kurikiranwe nyene kubikorerwa ari waba yitwara mugabo iri ribwirizwa naryo rihana mabiri hasha mabi bakavuga ko ari we wese ashobora gushikira ubutungane urumva rero iri rero ribwirizwa iri gitabo c'amategeko mpanavyaha kubera caje inyuma y'iri bwirizwa rihasha mabi afatiye ku gitsina kandi ingingo yaryo y'amajana 347 ivuga ko ingingo zose zihushanye n'iki gitabo c'amategeko mpanavyaha zifuswe urumva n'abacamanza birabagora urumva rero hajya bavuga ngo isuma n'igifashwe kandi ukabona yuko muri iri bwirizwa ry'amategeko hasha amabi afatiye ku gitsina nukuri bari bagerageje gushiraho ibihano bihanitse mugabe ikitabo mpana byaha kigaca kibigabanya urumva umuntu abumvirije ryaramizwe iryo tegeko ntibari naravye no ngaha muri ntuzeye muri preambule ntibigeze banaricishamwe ntacyo bashizemo ndiririmwe urumva ntibigeze bari consider mugere batigeze bagisunga kugira bihushane ni ibintu bisanzwe mugani baza yuko ababijejwe bazobiraba basubire bayasome bangikanye barabe ko iryo babisubiza mu gitabo mpanavyaha canke riguma nkuko ryari gigenze mugabo babone ko bo bihasha koko wakoze icaka akabihanirwa iteko uko riri rirafise no mu ngingo ya mbere ahantu agahaze ariko ikitugoye samategeko iteko ashaka kuyakoresha amategeko ashobora kuba meza mugabo abaja kuyashira mu ngiro niyo badafise iryo shaka ryo gushaka guhasha ayo mabi cyangwa bafise ubumenyi buhagije ubumenyi arabufise guhindura ingendo baheze baha agaciro abakenyezi n'abakobwa batabifise ngo babimenyere biragorana cyane gushira amategeko mu ngiro
nico bituma aha mufasi nabwo ati niteko ryanditse inyuma yiri nta na hamwe banditse ko kandi ati iri teko twisunze iri teko mpasha vyaha rigwanya amabi afatiye igitsina namwe yajyandika byanditse inyuma y'umwaka wose nyuma ya ibisanzwe iteko bari kugisunga bakanakosora ibyo ibiri ngaha bashaka mugabo mva kubera aho hantu inyubako twakuriyemo abagabo iratuma twama dufise ibintu dushaka gushira hejuru ibintu ko ingwara dufise nugo busumbane bw'abagabo n'abagore aho kaca dushaka kubishira mu bintu byose ari ikintu kibazo ngabe yakubwiye yatari kuvuga mu François Tereza icyo kibazo cy'ubutunzi ni kibazo gikomeye cyane kuko uyu mukenyezi ni wabeshaho urugo none hose urugo gusa n'igihugu nakibeshaho komine hajye abakenyezi badashoye ibyo kujya mu komine mwibaza ko ari komine ironka amafaranga mugabo na komine ukoze twaga keshi n'abagabo n'abafata amategeko n'abagabo bacafata zivyo kujya umukenyezi ashoye bakabica ko tax idashoboka uyu mukenyezi yaje gushota kujya mu ikinure ubu rero n'utuntu faranga yagiye kuronka dukeya bashaka dushota ko ikori mugabo gacare ku muntu aje kubirangura yaje afise amafaranga yo gutanga n'ikori ntatanye ikori akaje gumwazo yitanga yaroye ntazo yitanga yaroye abiriya mu nzira bitangira mu nzira mugabo bagaca iryo kori umuntu abiravye nugusaha gucuvya utwo mukenyezi yaronse mu rugo aho yashoye utuyasome yashoye igitoki yashoye n'udufaranga dukuyo gikuyeko bayamutware najatahana nakaro ntanzi gatoyi ngaha twinjiye mu rugo hoho nibindi nutwo iyo kawa niwayirimya niwayikorera vyose agaze kuyishora siwayishora inkoko iri mu rugo impene iri mu rugo igeze gushorwa n'umugabo ayishora hanyuma agaca amafaranga yose ahereye mu nzoga umugabo niwaje kwinywera izo nzoga ntanasumya ko nikirahuri umugore be umukenyezi ntashobora kuvyanka y'umugabo ariko aramubuza gushora ivyo yabiri yakuye akarara hehe abakenyezi n'intore cyane baba bashaka kuraba yuko huba amahoro kuko n'abantu bagwanira amahoro cyane ahora kubera ashaka umutekano mu rugo ntagire umuriro mu rugo mu bana biwe sivyo aca aharara kuyo ntagire umuriro mu rugo abana arabiko byo byogerageza akigira imbere abana biwe baye kubobaho aronse igitunga abana biwe arihorera umuntu abumvirije imvumenga ikibazo kiri kuri abo bagabo baserugo nibo usanga bakora hohotera abakenyezi barakubagura hohotera uko bota biroroshe ubwo kubagura nuvuga abagabo 99% n'abagabo bakubagura akore yego naho kandi bifatiye kuri iyo ndero twaronse murabe mu ndero turonka umuhungu akivuka amazina bamuha amazina y'ubuhizi umukobwa bamuha amazina yo kumutukira umunyakigo umunyaruhimbi akarabo kabaraye igitutsi ariko umuhungu yamugize ikincirembo samuragwa musiga mwambi ni ibintu by'ubuhizi gusa aho bantu tubavyara mu mico n'imigenzo yacu tubasumbanisha tugiye hejuru tugiye mu mvyino tugiye mu migani tuja guca umugani umwe wonyene uhiteka abagore n'umugabo avuga ko umugore musha tunga husha umugore hako abacabunga aho kareke yindi migani yose tuza guha iteka abagabo ngo rero tubihindure uko iyo mico n'imigenzo yubaswe natwe abagabo sivyo tubihindure turondera inzira nziza tunganisha abo bantu abagabo nabo mu rugo bamenye ko ivyo mu rugo atari vyabo arisangira y'umugabo n'umugore kandi basangire n'ubuzima bwo mu rugo kuko nakandi karengayo kari mu by'ubutunzi nuko mugombe umugabo akora wenyene nukubera iki kuko tosangira cyo kivi n'umugabo kandi ibikorwa byo gukora mu rugo ntibimutse ni vyinshi nukorera abana nakazi umufasoni yabivuze neza ni abafasoni nuko bibereye arabivuga kugira ngo murabe ko mutuhava bamusimbira ko abantu rero ndabivuga gutyo misi yose turumvise yuko abagabo bamwe muri bo cyangwa batari bake muri bo ari bo bakora ivyo bije no guhohotera abakenyezi muri kafobe kenshi mu nyigisho mutanga umuntu abakurikiye mumenga mutanga inyigisho cyane ku bakenyezi ubwo ntimubona ko inyigisho zari zikwiye ku bagabo nabo nyene kuko ari bo bagirizwa vyinshi ego nivyo twebwe urumva n'urunani rw'amashiramwe y'abakenyezi muca mwibanda ku bakenyezi nibo kandi nibo shingiro ry'urugo kandi nibo barera bagaheka hanyuma iyo mu rugo bimeze nabi n'igihugu kiramererwa nabi mugabo inyigisho twebwe ntituzigumiriza ngaho kuko twe niyabona umuntu w'umugabo atwituye turamwakira kuko
sinicaye ngaha ngo mvugira abagore gusa hariho n'abagore bahohotera abagabo babo urabyumva yaje akatwitura akamukubagura natwe turamufasha mugabo urumva tukamubwira iby'amategeko amurekurira mugabo twe mu bisanzwe tuvugira abakenyezi n'abigeme igitigiri yatanze gusa cha 99% c'abantu zeye c'abagabo bahohotera abagore babo mu rugo je ico ntaco noshigikira yagomba ryoshiki yago mugabo nukuri nivyo nimvugo ngereranyo mugabo uravye aho twatanguriye naho tugeze nukuri hari abagabo benshi bariko barahinduka hari ubwo benshi ubunye iyo tugiye kwigisha turabikorako bakaza comme des couples modernes umugore yatanguye ahohoterwa muri iyi cadre accompagnement twayita ma centre d'accompagnement intégré barabagendera bakagendera ingo bakagendera imiryango n'ikibano kigafasha wa mugabo buhoro buhoro akagendera hinduka amaze gihinduka mu kibano hari bayindika nk'iyo tumwikora ko ahubwo nawe kugira aje gusigura twe urumva dutangura dufasha abakenyezi ahama mugabo uko tugenda turatera intambwe n'abagabo tukaja turabashiramo n'uyu ndazi ko duhora tumutumira akaza kudufasha jewe muri sikaze je nigisha abagabo je nigisha abagabo kuko wabonye ko ari hari ingorane umuzi w'ingorane kuko je nigisha abagabo gukingira agateka k'abakenyezi nego turashishikara na kino kiyago muri CNDH ni ivyahe bisata mukorana ku nzego zitandukanye z'igihugu mu kugira muhashe canke mukurikirana ibijanye no kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mukorana gute n'inzego zo hasi turakorana n'inzego zo hasi mugize neza kuri ico kibazo mu bajije murazi ko urugamba tamuntu numwe agoyifasha kugira ngo igikorwa cyose gishoboke nuko ubugikoranye n'abandi rero iyo bigaragaye ko dufate ko mu karere runaka twefe ingufu zacu dukunda kuzishira mu bijanye n'ihugurwa tugitangura twababwiye ko iyo tubonye ko nk'ahantu mu gice cy'igihugu runaka mu karere runaka tubonye ibihe byinshi bigaruka bijanye n'iri hohoterwa n'iri hunyagurwa natwe duca tuhashira ingufu rero kugira ngo dushobore gushika kuri ico cifuzo cyacu twebwe tubicisha mu nyigisho mu buryo bw'inyigisho no mu buryo bwo kwegera abantu tukaganira kugira ngo kumbure tumenye igituma ivyo bintu bigwiriye cyane muri ako gace runaka bitagwiriye cyane muri aka kandi gace rero kugira ngo bikunde turakorana n'ababa muri ubwo burere tugakorana n'inzego zijejwe intwaro tugakorana nabo imigwi usanga mu makomine hari abantu baba baragenye no ku butumba donc bajejwe gukurikirana abantu bose bakorewe mwe n'ibi vyaha bakabakurikirana rero tugaca tugenda tukaganira nabo akenshi tugenda dufise hampande y'abatwituye tuba dufise igitigiri cabo n'ivyagiye biragaruka kenshi tuba dufise nabo tuganira bajejwe gukurikirana no gufasha aba bantu bagize mwe n'ibi vyago tugaheza tugakorana nabo hanyuma tukabegera tukaganira tugaheza tugategura akenshi tuca dutegura inyigisho kuko ahenshi haraho dusanga bitegwa kumbure no kutamenya abandi tugasanga bitegwa nkuko umuhinga mujiji abivuze bitegwa nuko kuntu baba bararezwe akabazingo jewe ko ndumugabo byose ndabirekuriwe ariko kandi kubirekurirwa ni kimwe mugabo ko bikugirira ikimazi ico naco nikindi aho rero niho tutarashika ngo abantu b'abagabo amenye ko ivyarekuriwe byose atari bifitiye akamaro uwo bubatse canka atari bifitiye akamaro abo ajejwe mu rugo rwiwe kuko iyo habaye mwe n'izi nyifato zitabereye gutya usanga zigize n'ingaruka no ku ruvyaro ruri mu nzu no ku baregwa bari mu nzu rimwe na rimwe no ku matungo yatubwiye ingene bashobora gushora ashobora gufata ivyarimwe mu rugo agashora umwimbu agacajana ku isoko kugira ngo agure icupa rimwe aza kugorobeza ko ku mugoroba haze aborewe agacashikagwana urumva turavyizo ngaruka zose bigira bidutuma natwe mu nteguro y'ibikorwa byacu duca duhera hasi kugira ngo tugende dutreta byose rero abo twagiye turaganira nk'ubu hari igikorwa kimwe twakoze mu ntara ya Kirundo
barakubwira muganiriye ugasanga ahanini harabo biterwa n'akaboregwe ako kaboregwe nako kaba kabayeho kuko hari ibyasesaguwe mu rugo ivyo byasesaguwe navyo bigaca bizana inzara mu rugo nukuburanirwa uko kuburanirwa kugatuma abana basanzara biyanka bifise inkurikizi nyinshi cyane bikwega ivyago vyinshi cyane rero twebwe nk'umugwi w'igihugu wigenga dukorana nabo hasi kugira ngo tuduge dushobore gushika ku mozi wo gushobora gufasha gukemura ibibazo bijanye ni yego mugifise ijambo haciye imyaka itari mike uburundi mbere n'amakungu bihimbaza irino sekeza y'imisi 16 yahariwe kugwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme biga muravye aho twavuye naho tugeze murabona ko ari intambwe ishimishije twaba tugeze ko canke impingira cari ndende no kuri ico kibazo ni ciza cyane nubwo wumva tubivuga nkuko tubivuga turafise ico dushima icyo dushima ni ikihe icyo dushima nuko byukuri hari intambo kimaze gushikwako kuko tubwe turavye nk'abo twegera turavye nk'abatwegera batwitura turabona ko icyo ni kimenyetso cyane cerekana ko harimo kujijuka dabo kubera abanyeguru kubaka akubaka akavyemanga ubundi hariho imice y'abantu canke uburere kumbure bifatiye kuri iyo ndero baba barahawe canke bamwe biyumvira ngo nina bishira habona ndava ko agashambara ncamara maruca umengo ntaco nambariye mu bantu ibintu vya gutyo bakabigira ibanga ubu unyi igice kinini c'igihugu ntibikira ibanga aho dusanze bikiri ibanga naho kuko tuzi ko n'amategeko abihana n'uwabigize ibanga nawe akurikiranwa duca tuhakurikiza inyigisho kugira ngo bikunde bamenye ko icyaha nk'icyo ari cyo gutegwa ivyatsi kandi ari cyo gushigwa ahabona rero nubwo ibiharuro canke ibitigiri biboneka byo bigaragara nk'uko bikiri bifaditse ariko hari ico dushima hari intambo kimaze kugirwa hariho uko kumenya ko iryo tegeko ririho hariho uko kumenya ko uwakorewe mwene ivyo vyaha mwene ako kabi yubahuka kabivuga hariho kumenya ko uwakorewe mwene ako kabi iyo bimenyekanye bamujana kwa muganga izo zose ni intambuko ubundi bona hora n'ibigwara bindi bikinjiriramwo umuntu agasinzikara agafa harimo uko kuntu kumenya ko yitura abo bajejwe kubakurikirana bari mu karere ko hafi aho begereye izo zose ni intambuko zerekana ko hari kimaze gukoreka zerekana ko ibijanye no kumenya gukinga ayo mabi biriko birafata urugero naho tutaravuga ngo rurashimishije cyane mugabo hari hiyo turiko turashika hari igihugu kiriko kirashika kandi ivyo turabishima cyane yego muri kafobi kibazo ni cakindi nyene mwebwe kuva duhimbaza rino sekeza imyaka itari mikira haciye hariho akarusho mubibona vyifashe gute kafobe irabikorera ko cyane mukakora n'amahimiriza atandukanye mubona impinduka ari yahe impinduka nkuko mufasoni aserukira CNDH bivuze irahari nabivuze imbere y'igihe yuko abenshi ubariko baratangura guhindura inyifato n'imigenzo mibi bari barafashe nkama ko ari yigenga ingo ubu bariko baratangura kuyivamo hanyuma ikindi naco twebwe aho dusanzwe dukorera mu ntara kenshi haraba amanama ya coordination y'ibikorwa bitunganwa mu ntara baradutumira abajya basanzwe baduhagarariye mu ntara bakazitaba bakavuga nabi bikorwa bazokora nico bagambirije gushikako hanyuma iyo bibaye hama n'amaraporo tuwe turashikiriza ubushikiranganje dukukira aribwo ubushikiranganje bwo gushigikirana no muri bajejwe ntara yo hagati tunahone turatanga amaraporo biraboneka biragaragara uko byari bimeze kare nkuko ahejeje kubivuga byabakamizwe n'ingoma ati mbega nini kura ko gahuzo nkabivuga canke nkararaza nakanca he urazi byo guharura ivomo keshi byarabatunduza abantu umuntu akagira kubabara kabiri mugabo naho hari hindi ntambwe iri kwiraboneka ingorane ziri mu ngo ziratuma zikora cyane ku bana zirakora abana cyane ku bana nk'ubu umuntu asesaguye itunga ry'urugo amwana ntashobora kuja kwishura atafunguye ingaruka mbi ziza cyane ku bana hanyuma n'aba bana bari mu mabarabara benshi iyo ubegereye ukababaza bakubwira ati mbe mama wawe ari ati mama namusize muhira papa wawe nawe yaradutaye urumva rero yabataye kubera bwa bukene buri mu miryango kwa kutumvikana hanyuma hariho n'ibindi bintu bisigaye biharaye nka mu gisagara abantu bagashinga urugo bumvikana bakundana hanyuma urabona baba bakina bafise uburyo bubayabaye
mugabo uko ibintu bigenda biratera intambwe wasanga hari ugize amahirwe agatera imbere acabona ko wa wundi batagikwiranye hanyuma rero gacu usanga babana nyene nibo baza kugwa mu mporero mujiji mwebwe mu rusanzwe muri umuhinga mu bijanye n'iterambere ridakumira yego turumvise yuko intambwe iriho ariko haracariho agahaze ako gahaze none nakahe neza na neza gatuma ayo mabi adatuzwa nkuko byari bibereye hakoze byinshi kuko twavuye kure umva yavuze ko atacari kihari ibitarakogwa none nibiki ibitarakogwa vyiza byo gukorwa nk'ubu yavuze ari ibikorwa byo gukora mu runani umufasoni yavuze Madame Teresa no kubishira mu ngiro gose basha mu runani hanyuma kandi ngashima n'intambwe imaze kuba kuko ku ntara hariho komite hariho urwego rwo mu ntara rw'amabi twanambura amatari hariho urwego wa komine tugara mu stanteri no ku musozi izo nzego zokomera abo bantu bagahura kuko abakora bose ibyo bikorwa byo kuvya leta si bamashami gusa barahuriye hamwe bakavuga ivyo bibazo vyerekeye amabi akorerwa abantu uko nabagabo barajamwe kumbura ico nicokogwa ariko kiriho kogwa ubu ngo gikwiye gushirwa ariko nashatse mu banze mudusigure inzo nzitizi zituma gushika nubu batahaza ngo babishikire nakubwiye ko iya mbere nzitizi ya mbere ni inyubako tubamwo dufata nabi iyo nyubako tubamwo igaca ija kwisunga ukufata nabi no gusoma nabi ibitabo vyeranda abantu baza kwemera ko abantu kuja kwishingikiza amadini ari dini ry'abayisilamu yakomoka mu Barabu ari dini ry'abakatolika rikomoka ku Bayahudi baraja gushiramwe ibintu bija gutuma baja gusubiza hasi agateka k'abakenyezi akarorero nk'uko kubwa yuko Imana yaremye umuntu yari umugabo ubabwiye abantu je mu manama debajije icyo kibazo abantu bose bamba ko Imana yaremye umugabo ndumigwa kuko abantu ivyo bintu baho bikura nta na hamwe biri kuko usabye ibitabo vyeranda Imana itubwe mu bitabo bandika ko yaremye umugabo n'umugore mugabo abantu mu mitwe ababumvishe yuko Imana yari umuntu mwe gusa cyo udafisa agateka kukubaho nta kandi gateka ushaka kuronka umva ko ari ibintu bicisha muri ivyo bitabo vyeranda abantu bakoresha nabi cyo shaka abantu badufashe ngaha hey ibintu aha mufasoni yabwiye ati abintu barituna inzego z'ubutungane mugabo mu kwiteza z'ubutungane hari ikintu babasaba upapuro kwa muganga ubugoro kwa muganga n'una kandi yabahinga ariko abo bantu papuro kwa muganga turabise abaganga turabise ibitaro turabise ubushanje mwagara y'abantu uwafashwe ku nguvu uwasinzikaje ku nguvu ni caduka ni igihugu cakubaguwe si umuntu tubabona ujya mu mugore ko kutamuha agaciro cyo gituma ateza ngo biha agaciro bintu kuko uyo mukenyezi yakubaguwe hariho itegeko leta ifise y'ukingira umwene gihugu wese sivyo atakingiwe rero bakamukubagura aha hantu haenda kuba ingene uyu muntu bamufasha bakamwubaka bakamushigikira bakamutera impunga uyu muntu akaronka ubuvuzi bwiza akaronka impapuro kwa muganga kwitwara rwiza atarisha amafaranga akaronka n'ibyo kwa muganga bikeneye byose atamahera atanze hanyuma gaza akaja kuburana muri sentare ashigikiwe na leta kuko leta nijejwe abene igihugu ijejwe umutekano ijejwe ubutungane ijejwe indero ijejwe n'amagara ibikorwa bine bikorwa na leta kandi bikorwa n'abagabo mu ngo umva aha hantu rero akakarahara mu Uganda ntibacura kandi iki ni kibazo kitugora y'abantu bagiye kwitwara bibaye ngombwa bo pima ejo ibintu vyerekeye amaraso bagapima bakabona uwo muntu yakoze ico caha uwari ubuhinga bwa none bwotuma bapima amaraso y'umuntu bakabona neza uwariwe hariho amasezerano mpuzamakungu yo muri akarere kiwacu idekazo Kampala basinye ko ivuga yuko igihugu cyose cogira ubuvuzi mu ntango bufasha abantu bose basinzikaye yego mukira nyene reka tubaze hano dufasha bakatugira plaidoyer tugafaya ko batoronka ahantu hose bakavugwa abantu muri CNDH iki avuze mwumva gishoboka mukabafasha kuvuga kugira vyorohe kuronka iyi certificat médical nkuko akora yivuga
ko tubivugiye hamwe kandi kikaba ari ikibazo twese tubonera hamwe mu byose ndahashijejwe harimwo kwegera inzego ku kibazo bigaragara ko gihanze igihugu mu gihe se ndahashiye usanga ari bishoboka irabivuga ariko bikiri uko semerera gushika bigera ku rwego twese tuvyumva kumwe. Yego Therese muri Kafobe two tumera nk'abasozera kino kiyago muri kino gihe ubu unye hari imvugo ikoreshwa iyo umukenyezi agize ngo araseruka bakagira ngo n'umugore w'ingare. Ivyo mivuga kwiki mu nani nka Kafobe. Nukuri hagiye umuntu ashaka kuguca intege akuvuga ugutameze. Mugana nawe ugarutse ukabona ko atari kumeze wowe ucuguma ukora. Ntibiguca intege gutse kuko utanguye kuja kuvyo bavuga ntiwona sekoroka mu nzu tuba dutonda no ku kazi tuba twagumye twikoreye ibigoma tukaguma muhira urumva rero bavuga umugore w'ingari ni gitutsi umuntu apfa kuvuga gusa kugira aguca intege ariko twebwe n'ukuri nkuko nabivuze twe dukorera mu muco nta muntu tuja kuremeka intebe ishushe tutabintu bigaragara nkuko mujije riko ega hari ababona yuko ajya amashira hamwe ari rugwagumura abakenyezi bacashaka ntitubagumura n'ukuri twebwe dusaba ibihuye n'amategeko tugasaba ko imico n'imigenzo yataye igihe ihinduka kuneza y'umurundi wari we wese kuko nibwirizwa shingiro riravuga twese twotungana n'amategeko mbuza makungu igihugu cemeje abarundi bavuka abantu bose bavuka bangana nta kuntu rero umurundi kazi we yosigara inyuma y'amajambere je nabifata nkore nk'amajambere urumva rero twe nta biduca intege ahubwo bitudugiriza amanota hama ahubwo tukaguma tuba tutari hano tutarashika ni mudufashe dushishikare tuvuga bose banyugwe hanya nk'ubu nye yariko aravuga ibyo upapuro go kwa muganga gwemeza vraiment yuko umuntu yasinzikarijwe ubuzima canke yakorewe amabi ni kibazo dukoreye ko haheze imyaka myinshi cyane twarabivuganye n'abajejwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu twaratumye mu manama abajejwe ikigeha ca leta baracumva ko ari ikintu kiboneka kuko nkuko abivuze uhejeje gukubagurwa umerewe nabi amagara asinzikaye nivyo twebwe aho tugeza turabajana kuri bajya bagahanga babaye aba generaliste muga hari gihe usanga ari nk'ibipimo bikeneye kuja ku specialiste mu mabudget tuba dufise ntibiba bitegekanijwe twe tuguma dusemerera nkuko yabivuze yajya bavuga ngo ni jambo di Kampala abadakuru b'ibihugu kimwe bateko umukono nibaza yuko nukuri bo rishira mu ngiro hariho na plan d'action kandi ministeri yo gushigikirana irabifise twe nibaza yuko dukorera mu runani na leta turi kumwe hanyuma ivyataye igihe tubisezerere ibyakozwe tubishime ahubwo hakeneye nuko tugira evaluation yose z'ijuru d'activism aho twatanguriye tugeze ico tubona twahejeje tukireke tugisige hari igisigaye twogishika ko tugeze gute duciye mu nzira izihe nibyo mbona mbego mukiraho nyene hakogwa iki kugira tuvuge ko turiko turatera intambwe iboneka mu gutuza ayo mabakorerwa abakenyezi n'abigeme kuko natanguye amategeko nabanza tomogwe ndubona leta niraba ukuntu iyaroranisha ntusome ibiri ngaho ngo usome ibihushane hari iyo n'abacamanza barajuragirika ariko ndagaruka nkagwanira ubutungane ko narabukozemo nukuri barageregeza kuko murazi ko hariho nibisata bijejwe guca imanza zijanye n'ibyo by'amabafatiye ku gitsina kandi barazinyarutsa ingorane isigaye nini ni mu kibano hariho ikibano kimwe kitarajijuka ngo kivugire umuntu yahohotewe ugacumenga kubera atari wewe ntaco bigutwaye mugabo munsi byashitsi wawe ukarira atawiyaha jere nibaza yuko tworaba ibyo twamaze gukora ibyo leta yakoze tukabishima n'izindi nzego zose zimaze gukora tukabishima aho tubona hoba akaba ariho rero duca dukorera tugakora mu runani kuko urazi nyamwigene ko ntamiri impeje turasemerera bose bagasemerera umugasemerera ukundi akasemerera kuyo mugabo dufise umuntu adukorodona no kumwaka uza twaba tugeze kure murakoze cyane mujiji namwe hakogwiki hari igikorwa gikomeye cyane urumva hari icyo wabaje ngaho dukeneye ko abo bantu bose bagifise iyo nyundo yo guhonda ku mutwe w'abagore babanza bakagabanura cyane abantu bafise ubutegetsi cyangwa bafise ibabanga bajejwe bogerageza gufata inzira nziza yo kudasubira gucinyiza abakenyezi kuko hariho ikibazo gikomeye kuko abakenyezi ntibabafate nk'uko abantu basanzwe
nabanja bivuga mu ntango no kenshi ni wabesha igihugu no batanga ikora ryinshi niwo babeshaho ingo kuko izo ngo zitahari kuko ingo ubwa mbere abazicejwe n'abagabo bagabo rero baserukira leta mu rugo bafashwa n'abagore mbwo no bakora byinshi urera abagore dukeneye ko ibintu byose bibega bija habona kandi bakabikora neza bakabafasha ntibagume bibaza ko ari kubahonyorako kuko ntabwo igihugu kizotera imbere dusize igice c'abarundikazi inyuma ntibishoboka ntagiye usa no kuvyibaza tumaze dusubira inyuma minsi yose hanyuma rero ikintu bofata nuko nkuko yavuze leta nidufashe ishiha amateko atomoye mu byo kugwanya amabi yongeye dushiha amateko atemoye n'ingene tunywa inzoga kuko izo nzoga zidutuma abantu batingo abantu bata abana mu kaga abantu inzara ikica ibibondo mu Burundi kuko inzara dufise abana batajya kenshi amafaranga tuyamarira mu nzoga icoganye amafaranga dushira mu nzoga tugashira mu byo kurya tanza tuyisesa umva rero ngaha hari amategeko akwiye kuboneka meza adufasha tugatera imbere kandi batera imbere twese atawanja wangura abagabo n'abagore baje imbere hanyuma abakenyezi abana nabo babonegweho hamikene je mpereze ko nuko bakivuze ca gatoyi mukicishima tabibya mu mashuri tukeneye gufata ko leta dufatira ingingo zikomeye cyane ku mabi akorerwa mu mashuri kugira ngo abana bacu ntizisubire guhonyera mu ruhongore uko nibara ryeruye umengo n'umugambi baduteza isoni tw'abagabo kubona ibyo bibondo ko bitera imbere bayibuza gutera imbere bakwiye twazinda misi yose kandi ababikoze bagashobora baramanga ntagenda kiwe kibakogwako kandi babazi kuko hajya mu kenshi nabigisha ikigo cya 2014 byavuga yuko 18% y'amabikorwa mu abanyeshuri arabarimo yakora 18% mu bifite ku gihugu cyose nibara ni benshi cyane uvuga yuko aho hantu rero ku mashure harakwiye gufata ibingo zikomeye cyane kugira ngo abantu bacu babeho atakwagwari bariko ego cyane mbega muri CNDH mwebwe hari ico mubona ahantu ho kongerezwa inguvu cyane gusumba handi kugira ayo mabihe ashobore gutuzwa ego muri CNDH turabona aho shigwa inguvu kuruta handi bamaze kubivuga uhanagomba bavuze ikintu kijanye n'amategeko amategeko atomoye urumva twumvise madamu hagiye yatubwiye amategeko avuguruzanya ahandi ugasanga ntiyuzuye no kuvuga ngo aho hantu harakeneye umuco ico kintu kandi cyofasha cyane kuko bituma n'umucamanza yakiriye dossier yerekeye ibibi amabi nkaya afatiye ku gitsina yoroherwa mu gufata ingingo hanyuma ikindi tubona cyo baciza cyo shobora gufasha mu buryo bugaragara twavuze ko dushima intambuko bimaze gushikwako naho tutovuga ngo irahagije ko ari handi twifuza gushikaho umuntu wese azojijuka akavyumva ihimirizwa rirakenewe uhereye hasi uhereye kuri urya nyene ari victime y'iyi situation donc tukagera ku rwego dusenyura igisika akarimbi bariyeri yavuze neza umuhinga mujiji yatubwiye amabi afatiye ku byizegwa yinyegeze inyuma y'ivyizegwa umuntu akavyakira nko kumengo ni vyagezwe vy'idini umenga kubikora yubashye Imana mugabo ntiyumvire kuri responsibility Imana yamuhaye kuri barya abana afise mu nzu kuri barya abana bariko barakurira muri ico cuka kimeze gutyo mbega ejo bazoba mu ngo zabo bo bizoba bimeze gute mbega uyo muhungu akuze abona umupapa afata mama wiwe gutya mbega wewe ejo hiwe ni yahagera azobigenza gute nimbuto ishobora kuvyara ikintu kirekire cyane rero ihimirizwa rikomeye uhereye hasi rirakenewe abantu bamenye ishitire tegeko rivuga abantu bamenye ingaruka zavyo abantu bamenye ico vyonona kandi iryo himirizwa rigahera kuri bariya nyene bagwa mu mporero yayo mabi kuko benshi atari uko twavuze ko bamwe bariko barajijuka bukebuke benshi babigira ibanga ngo niko zubako ugasanga umukenyezi afundikiye akenyereye ku ijambo rivuga ngo niko zubako ariko arapfa niko zubakwa biragoye n'umwanya azogubaka kuko ariko arapfa muri we ariko ari cyane uruvyaro n'amahirwe yo gushishikara yubaka burya agenda aragabanuka rero harakenewe ihimirizwa n'ukuri kugira ngo abantu bamenye neza uburenganzira bwabo bamenye naho ibibakingira ubasha bubakingira bugarukira
niho azoshikana aho bonye biriko biraba akavuga ati gezaho yamara ibi bintu birahanwa. Ego rero turatera kamo muri ubwo buryo tuvuga tuti umuntu wese namenye amategeko amugenga, namenye itegeko rimukingira, namenye ivyo afitiye uburenganzira, namenye ivyo nawe yokora bikanamuhanisha, kuko benshi nkuko umuhinga yabivuze mu jiji barinywera akayoga ugacimenga bore wararekuriwe byose naho atari ivyo. Ni muri ubwo buryo twebwe tubona bwoshobora gufasha cyane, habaye haya amategeko hanyuma hakabaho no kuyamenyeshwa, hanyuma hakabaho no guhana ico kintu guhasha ico kintu vraiment numva tutogisiga inyuma cyane, hamwe n'umwana azoba yabonye ingene vyagendeye umuntu runaka yakoze ayo mabi avuga ati aha vraiment si wanje, urashaka ngo guhera kuri uriya muntu wo hasi amenye ngo aya mabi arafise ingaruka, amenye amategeko amugenga, amenye ivyo arekuriwe, amenye n'ivyo atarekuriwe, amenye ko niyanabigwa mwazo hano. Nuko rero ni na hano kino kiganiro giciye kirangirira aho twariko turabira hamwe ibijanye n'intambwe uburundi bugeze ko mu kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Ndashimiye abatumire twari kumwe hano muri studio, twari kumwe n'umupfasoni Consolate Habimana asanzwe ari cegera c'urongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu, mwakoze kutwita namwe turabashimiye cyane. Umupfasoni Thérèse Ntijinama umunyamabanga mukuru wo mu runani rw'amashiramwe ahurikiyemwo abakenyezi Kafob. Thérèse mwakoze. Namwe mwakoze cyane, hanyuma tuzobitaba. Undi dushimiye n'umushinga nahe Joseph Mujiji n'umuhinga mu bijanye n'iterambere ridakumira hamwe n'ubugabo nyabwo. Turabashimiye ku ntererano zanyu Mujiji. Mwakoze cyane. Aje ni mwana ngendanzo witaba. Murakoze. Murakoze mwese mwakurikiye kino kiyago naho ubutaha mu kindi kiganiro.